tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza aho nyene. Umvise Imana. Umusoda hari ibintu bibiri agira. Umusoda iyo atewe, ngari kavuga iby'intambara, umusoda iyo atewe ikintu cya mbere agira arivuna, mugabo aranikingira ariko arivuna. Umusirikare wese nk'ubu bamuteye, ikintu yihutira si ukwivuna, ikintu yihutira ni ukurondera ikibanza cyiza abanza kunyegeramwo kugira yivune ari protege. Nicyo gituma ahantu haba abasirikare hari igihe usanga barashize ibintu by'ibinogo, yumvise urusase aca korokera muri icyo kinogo agasigara gusa ahangana n'umwasi, mugabo umubiri we uri protege ahantu quelque part. Amen. Arabizi ko icyo akeneye si ubuhinga gusa bwo kurasa, kuko n'umwasi ariko ararasa. Akeneye ubwa mbere ahantu yinyegeza kugira arase umwasi we adashobora kumurasa. Aro nshuti yanje, nagomba ndakubwire muri inosi turi abasirikare ba Kristo. Aro bamaze kutwita abasirikare, umenye ngo hari abo tunigana. Bibiri tugira ngo abo tunigana sabi iki? Sabi inyama n'amaraso. Mu yandi majambo barahari, gusa sabi inyama n'amaraso. Aro mbwa rero nimba bahari, ukwiye kumenya ngo cyende umusirikare negerezwa kubafronta, negerezwa kugwana nabo. Mugabo muri kugwana nabo negerezwa kwiga kwikingira. Alors imbere gatonye nzotangura kubazana ibintu bimwe bimwe bikunda kurasa abantu, twiga ingene bavyikingira mu buzima bwa Kristo. Haleluya. Ngaha gusa kan ngomba manyure ko gatonye avuga ngo ntugwane gusa, nga wige kwihisha muri we, wige kwinyegeza muri we, kuko bivuga ngo uba mu bwigobe ko bwisumba byose azokwambara mu gitutu cyishobora byose, ngo ndabwira uhoraho ngo ubuhungiro bwanje n'agakiza kanje. Ukwiye kumenya iki kintu yuko nujya ahantu gusa uguma wataka, nga ujya ahantu umenya ingene ukwiye kwikingira. Bikingira gute? Bikingira mu vyubi vyiwe. Bibiri ivuga gute? Ivuga ngo azobahisha mu vyubi vyiwe. Aho bita mu vyubi vyiwe niho muri presence yiwe. Praise God. Ahantu duhishwa ni hehe? Duhishwa muri presence yiwe. Mu yandi majambo, igihe cyose wazamuye presence y'Imana, bugi bikwerekeye urafise garanti ko bizogenda neza, kubera uri mu kibanza cy'ubwihisho, uri ahantu urikingiye. Haleluya. Dawidi yavuze ngo uhoraho uri gihome kinkingira, uri gihome kinkingira. Mwene majambo haskatalaba mu mutwe yanciyemwe akantu. Nigeze kubona filme, nibaza ko muri mwebwe ari abantu bashaka kuba barayibonye iyo filme. Abasirikare bagiye mu ntambara, hama bariko bagwana, bari bambaye ibintu bita amakaske. Nibaza ko mubibona, amakaske metallique bambara mu mutwe. Urusase rurugero gakwita gutya ni gwashobora kwinjira, yari antibar ashobora kwinjira amasasa mwana. Ari muri yo ntambara baramurasa, uwo musirikare baramurasa, urusase ruraza rukwita pa, aragumva ko rukubise, mugabo ni kwinjira umushikiri acha kora ikosa. Njya mbona muri yo filme arakuye ya kaske agiye kuraba aho rukubise, aho nyene wa mwenemi pum acha kubita ngaha nyene. Kaske protection ifise mu maboko, mga yasamaye. Praise God. Bano Imana abantu benshi baraswa
igihe batakaje conscience ya presence y'Imana niho harasigwa, imiryango yabo niyo irasigwa, ibikorwa byabo niyo birasigwa, ibintu byinshi niyo birasigwa. Arazubara gatonyi bagenda barepara ibintu barashwe igihe batakaza iyo conscience ya presence y'Imana. Nshuti yanje, biracyameze neza ukiri conscious ya presence y'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo naho hoba hari imyaka yariwe n'inzige, naho bari ibintu byariwe n'inzige, iyo presence zo birestora, izo gindi birestora nibirapfa ukikizera nkemu yaramugendana ukuri conscious yiwe nibirononekara cyane. Alors kubera iki ukeneye kugendana presence y'Imana umwanya wose? Icyambere ni kugira ushobore kubaho, ibikwerekeye byose bihabwa ubuzima na presence y'Imana. Icya kabiri ni kugira ngo ushobore kwikingira muri iyi simbi, ushobore gukingwa muri nasi. Alors iyo usenga rero urazi ikintu kiba kaze balahaya, reka ndangize ngaha. Iyo usenga kimwe mu biba mu buzima bwawe ni nkaho ucumuhora ufatanya isi yawe n'ijuru ryawe. Iyo usenga ukreya route, ibarabara rifatanya ry'imigenderanire hagati y'ijuru n'isi yawe. Nicyo gituma muri ubu buzima nituronka ibintu bimwe, kuko kuri bamwe ubuzima bwo gusenga niba bufise par conséquent na communication na relation na nzira y'imigenderanire ihari hagati yawe n'ijuru. Iyo mugabo uri umuntu asenga, communication iguma imeze neza, urusinga ruguma rupasa, ibintu biguma bimeze neza. Praise God. Uguma umenya ku madetaye ku isaha ibintu bifatanye nawe, mugabo udakuye muri inosi ukuye mu ijuru. Amen. Hallelujah. Biraryoshe kumva Imana, biraryoshe no kugendana n'Imana, biraryoshe no gukominika n'Imana, biraryoshe kuba ijwi ripasa, biraryoshe kuba imigendane. Bana nk'ubu hatari barabara rihuza Sud na Nord, nk'ubu dufate nta barabara rihuza Sud na Nord, nibisuka ko Sud idahari, Sud irahari na Nord irahari, mugabo nta migendanire irahari. Imigendanire iragoye kubera nta barabara ribahuza rihari. Ibidandazwa bikorerwa hariya birashobora kuguma ari vya hariya nyene, mbwa bitaza ngaha muri no. Kubera iki? Nta barabara ry'imigendanire rihari. Ariko Imana Bibiliya ivuga gutya, ivuga ngo ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe ku isi nkuko biri mu ijuru. Mwari majambo hategezwa kuba ari umuhora biva mu ijuru biza mu isi. Uwo muhora nawo bizana ni communication yawe n'Imana, ni prayer. Amen. Kuri bamwe iyo utanguye gusenga uraciye inzira, hari ibarabara rikize, nga iryo barabara rishobora kuba rito cyangwa rikaba nini. Nivyo Yakobo yabonye. Umunsi umwe yaryamye ahantu, nga ariko aryamye haza presence y'Imana ikomeye cyane, bivuga ngo acabona icyuririzo kimatanya ijuru n'isi. Amen. Igihe cyose ufashe akanya ko gusenga, uvuga icyo cyuririzo kirahari, iyo nzira irahari, iryo barabara irahari rifatanya wewe n'ijuru. Amen. Nga rero uko usenga ukubandanya ukuba mu gusenga, niko iryo barabara nimba ryapima santimetero 5 niko ryaguka rigapima imetero, niko ryaguka rigapima imetero 3. Bari Imana, icyo gituma muri nosi nituronka amarezi bitangana kwendusa amasengesho amwe. Ibarabara cyane umuhora ukuri mu isi mwemu urizana mu buzima bwacu, imihora ntingana. Please usenga, please umuhora uba munini ya cyane, please usenga, please uruja n'uruza rwa marayika boroherwa cyane kubikwerekeye. Amen. Kazobalaya. Umunsi umwe Daniel yarasenze, Imana ishimwe ko yarafise video prière adabaya. Reka mvuge gatonye kwibarabara. Kujyanye n'ibarabara kuri bamwe hari abatarifise kuko badafise video prière, hari abandi barifise kuko barasenga, mugabo ugasanga iryo barabara ryarasivye kubera ntibafise ubuzima bwo gusenga continuellement. Yaveze twasoma, alors usanga iryo barabara ryarasivye, hari n'abandi ricika nyene, ugasanga nyene hari ana amasengesho wagera
umenye ryaracitse quelque part. Mbwa akabaho n'abandi si guciga gusa, mbwa hari ama obstacle muri iryo barabara azibira inyinshi zimuzako. Nivyo vyabaye kuri Daniel. Umunsi wa Daniel biva ngo yari karasenga asengera ubwoko bwabo. Mbwa muri uko gusenga biva ngo uheri umunsi wa mbere yatangura gusenga, umumarayika cyarungi kwava mu ijuru amuzaniye inyishu. Mugabo akiri mu nzira za akiri muri iryo barabara azana inyishu Daniel, biva ngo acahura n'umwami w'Ubuperesi. Umwami w'Ubuperesi ni yari umwami fizike, ni yari umuntu, yari mpemu mbi iganza ko karere k'Ubuperesi. Ngo acahura niyo mpemu mbi, iyo mpemu mbi ica iramuzibira, biva ngo bamara iminsi bagwana n'uwo mumarayika. Mwibaze ku munsi wa mbere yasenze, umumarayika yararekuwe kuko yazana inyishu, baca bamara 21 jours bagwana n'iyo mpemu. Yari mpemu ikomeye cyane, irazira umumarayika 21 jours bariko baragwana atarashikana inyishu Daniel. Nga Imana ishimwe, naradiye kuvye yuko mwijuru abamarayika nibanganya amalevo. Hari abamarayika batumwa mu ntambara ntonto, hari n'abamarayika batumwa mu ntambara nini. Ariko asenga abwira Imana, yinginga Imana, mbwa Imana yamaze kwishura ikibazo ciyo. Mbwa Imana ishobora ati le fait que Daniel yagumye yesista gose, seke mu nzira habaye ikibazo. Imana ikirungika undi mumarayika asumvye ubushozi uwo yarungitse ubwa mbere, yitwa Mikayeli. Uyu ni umumarayika w'intambara akomeye cyane. Uyu unye ni nawe yaboshe Satani, niwe yikwenye Satani mw'ijuru, ateye ubwoba kubera insistance, kubera gusenga, kubera kubandanya. Ijuru icarire ku mumarayika Mikayeli, acaraza ajasigara rwana n'umwami w'Ubuperesi wa wundi, acaragenda abwira Daniel inkuru nziza, acamubwira ngo uhereye ujya munsi wa mbere wasenga ijuru ryari ryamaze kwishura. Mwani majambo muri hote yiwe imuzana kinyishu mwisi mwemo, hari intambara, hari obstacles zitandukanye, hari ibintu suko atarishuwe, suko atari yasenze neza, mugabo hari mwemo saizamu zazira inyishu yiwe mwisi wemwe. Mbega mwibaza ko ivyo vyarenganye bitakiba biracaba, mugabo ugusenga kwa ubandanije niko gutuma umumarayika mutonyi asimburwa n'umumarayika munini, kugira ivyo wasengeye ubibone bigaragaye. Amen. Uyu mwanya nagomba twinjiye mu mwanya wo gusenga. Ivyo nigishije birumvikana cyane. Inyota yawe y'Imana, uko wandanya urondera Imana, uko wandanya usenga, uko uguma uryoherwa na presence y'Imana cyane, niko ariko hari ibintu bikomeye. Ubwa mbere ibikwerekeye byose bibeshwa n'iyo presence y'Imana. Ubwa kabiri ivyerekeye protection yawe wovyizera, kubera abamarayika benshi uko usenga cyane niko habwa umugwi munini cyane w'abamarayika bakingira ubuzima bwawe. Si ivyo gusa, uko usenga cyane niko uca umuhora w'imigenderanire hagati y'ijuru n'isi yawe. Isi yawe izosa n'amasengesho yawe. Kazobalaya. Usomye muri Zaburi 115 umurongo wa 16, Bibiri ivuga ngo amajuru n'amajuru y'uhoraho ariko isi yayihaye abana b'abantu. Ivyo bisigura iki? Ivyo bisigura ngo ingene isi yawe izosa bizovana na wewe. Ivyo ibizoza mu isi yawe bizovana na wewe. Ibizokoreka mu isi yawe bizovana n'amasengesho yawe, bizovana n'ingene usenga, bizovana n'ikiyo ugendana n'ingene usenga, bizovana na wewe, bizovana n'amasengesho yawe. Alors mugabo bivuze ngo bizovana n'amasengesho yawe, mbega isi yawe yobamwe amahoro Imana itarimwo? No. Nicyo gituma iyo usenga cyane ni nko guhamagara Imana mu isi yawe. Uko usenga cyane amahoro y'Imana aza mu isi yawe. Uko usenga cyane protection iza mu isi yawe. Uko usenga cyane hari ibintu by'Imana bitera byinjira mu isi yawe. Hari ubuzima uzobaho butandukanye n'ubw'abandi babayeho juste kubera iyi presence y'Imana ugendana. Umuhora wawe urujya n'uruza mu isi yawe y'imhemu uzoguma rukora. Amarika mwe azoguma baduganya amasengesho yawe, abandi bagume bamanuka bazanye inyishu z'amasengesho yawe.